nakamweka nakamuna jukuri nakamuna akumira fatie kunaranda moko amachakubira fatie kumanini wichimiche nisagano mu wakozi b'Imana by'ukuri nakamuna by'ukuri nakamuna munyene Ma, zikuri uyu mukecuru nimubona ko azopfa cyangwa yegeye bose abakeha bwenge muri gisagara akuma kume no mu nzu ngo ba ubu rero guhera uno munsi nanjye ngiye kuba nka wa mugabo wa Sandagara. Ibi bintu by'ukuri mama yarabyiyumviriye ko arashishoza. Finale Marene umubangeze aramenya ko ntumye n'igikombe cy'amazi, ibintu byose abimenye nta banga riri nga mu rugo. Mama yake na mama. Mugabo reka ndamushire ku munzani. Sinovyanga nabanje kubiraba. Reka ndamushire ku munzani. Ko afise ngo akora nk'imashini. Ngo ni mama machine meme. Ngo meme machine. Okay. Reka ndabe ko machine bwiwe. Beri. Naba basore sinzi bakamanga niyo bose ngo baze bakwakini. Kanyana jewe ntacyo nkeneye gufata ngaha ahubwo mbwira ibyo wampamagariye nigire ko mfite izindi programme. Oya nawe reka niko rero washaka gashaka gumaga atakana ufashe je niwera vrema amafaranga nayazanye ntugira ikibazo yo yani kuri Beri reka nawe rega barayamaze ngo tunyegere tuyagira kwigufa reka no kuri dusome niho sawa niho tuganira neza. Donc muri utwo tunyegeri jewe usanze ndimwe ndakanyegere kamwe muri utwo uvuze. Oya no kuri Beri ntabwo nshase kugutuka gusa umugani ukanakariyo ego none ivyo nicyo babitebaka ahubwo ikintu gitumye by'ukuri ndaguhamagara none nishatse ngo nze nce bugufi imbere yawe aho ngeze sirohisha umwotsi kuko inzira ikirasha kandi irarugiye. Beri ubwize mukuru ndi umukobwa mugenza ibibazo ndiko ndacamwe ejo nawe vyogushikira. Beri nyumvira akagongo n'ukuri ndabigusabye umugabo wanje wamwifatiye neza umufisa jamoko nashize hejuru mbarira ikintu je wabukorera umugabo wanje kugira ngo nanje ndakikora umbwira ku kasoka canke Beri yangiso yawe nturayiheba y'ubufyitirije umugabo wanje wamu kwekesheje kabere kuko nukuri cyuko ndamubona kasi yahagaze nk'istati. Uvuze gutega kanya ngo je ndimufitiriza mbeho no fitiriza mwe no bashobora mwe na nyoko muri bagiye ufitiriza bwamwe na nyoko mwuguruka no kumuranga abandi aho baguruka mwijoro. Ibindi byose no vyihangana mugabo utangiye kumbwira je byo gufitiriza turaba babi ndakubwira. Beri ndakwinginze Beri imbabarira n'ukuri niko ndakwinginga Beri cyari gukomana rakomye n'ukuri. Kanyana narabikubwiye kuva kera reka ndabigusubiriremo nimba udashoboye kubaka urugo rw'iwawe ngo umenye ingene ubitunganya wowe n'umugabo w'iwawe ndose kundondera muri urwo rugo umvize ndakubwiye ni wowe ukwiye kumenya ubwenge bwo turibaza neza kuno munsi ho ntaco tubasigarije kandi amashuri arenze ngaha urategurana byose nazi ko mwashimishijwe. Twagiye kuraba neza ku rugero rwiza rwa filime aho ku munsi w'ejo twabonye neza ko Yvette ari umuntu w'icyamamare muri filime ndundi. Ni umuntu azi gutanga impanuro bijanye n'ingo, ni umuntu azi gutanga impanuro bijanye n'inyifato. Cyane cyane ndakunda kuvuga ngo dushimire cyangwa dushire hejuru King Saba siwe
abikora canke we avyandika. King Sabas ni umwe mu banditsi ba mbere beza kandi cane ngaha mu Burundi. Ino filime turiko turabona ko iri ku rugero rwiza cane cane bahanuye ku gitigiri co gusenga, ku gitigiri co gutandukanya abana bariya bivanye n'amashengero ingene yitwara, ugasanga umupanekoti avuga ngo je umukatolika ntitwapfa tunahuje, ariko akibagira neza ko imbere y'uko katolika iza abantu basenga kandi bari basanzwe bahuza. Ariko kuba panekoti yitwara uku kanabakizwa tuvuge panekoti canke adventiste katolike bitwara uku, bakagiranira urwanko hagati yabo ngo nuko umwe adasenga iwabo, ukibaza ngo ijuru bariko barahiga bobo mbega si rimwe. Ibi rero biri mu bintu biri mu nyigisho ino filime iri kirashaka gutanga atakazigo na kamwe, atakwikeka, atakuvuga nabi, koko ukabona neza ko aba bantu bariko barashaka gutanga impanuro kandi zishingiye ku bintu by'ukuri. Twarabonye neza mu gice giheruka imihigo y'abadayimoni, imihigo ya shetani, imihigo y'abakozi b'Imana b'ibinyoma, imihigo y'ikuzimu guhigira bisi. Bamwe baravuga bati twibwi jewe wari wampaye mission yo kuja kuzimiza abakozi b'Imana, uwundi ati wari wampaye mission yo kwankanisha abakozi b'Imana n'abakristo, uwundi ati jewe wampaye kugenda gutanga ibitangaza muri bajya bakizwa kugira ngo nibakora ibitangaza bigakoreka bazokwizigire ko ari Imana ibikoze kandi ari twabikoze. Bivanye nuko ubu mu mashengero menshi umenga naho kuraguriza, ubu mu mashengero menshi umenga naho kuja kurabira ko Imana ikora canke idakora, tukibagirwa neza ko Imana iyo iramutse ikora ibyo yiyumviriye, ntikora ibyo we wiyumviriye. Imana iyo iramutse ikora ntiraba gatumba canke ngo irabe ngo ujya ngo nuko yasenze cane, hari ibyo irabira ko hari n'umwanya yapanze wo kuguhera ko ivyo bintu vyawe, ahubwo ubanza kuraba ngo iki gihe ngiye gusenga coba arico gihe cane co kwishurwa. None munsi uva muhira ugiye gusenga wateguye n'ingene Imana iza kuguha umugisha canke ivy'Imana iza kuguha. Uwo mugisha iza kuguha uba wawuvyajemwo ivyo ukeneye kuronka. Uwo mugisha uza kuronka muri iryo sengesho uba wawuvyajemwo ibintu runaka uzoronka, uzokoresha, uzogenderamwo, bizokubeshaho muri ico kiringo ugiye gusenga gusa. Rero muri ca gihe Satani nawe akurindiriye, ba bandi bo kwishengero bobo barazi neza ko bafise iyo tara canke ubwo burozi bw'uko bahawe ingabire z'ikuzimu zivuga ngo uriya mupfumu wa ruguru yavura ari uko abanje kuzungagiza ibintu agaca guha umuti ukajana, canke hariho n'abadatanga imiti ariko akagukora kugakira. Wacagira ati reka tuziguhe mu isi, tuziguhe mu kuzimu kugira ngo naza akazana iyi ndwara, ko amadayimoni izo ndwara ziva mu madayimoni, ayo madayimoni abazinanye, ya dayimoni itegeka iyindi ikayibwira ati vayo duheshe icubahiro, vayo ugende hama akire kugira ngo icubahiro kigwire mwikuzimu apana mwijuru. Ego ko kaba bibona bari mu mbavu, abazanye umutima wo gusenga bari bahaje ubwo nyene barabona kumenga ni Imana ibikoze, bo bagaca bizera Imana. Ariko hari igihe kimwe bazoja guhura na Satani, ubwo Satani ari muri bo afise ingene yigisha no munsi, akigisha ukuri, ejo naho akigisha ibinyoma, bivanye naho ashaka kubagoramikira kugira ngo ntimuce mumenya neza hatumbereye. Erega Satani nawe ubu yahinduye imihigo, arazi ivy'Imana ikunda, arazi n'ivyo abantu bakunda. Rero arazi n'ingene yozimiza umuntu atamweretse ko ari Satani yabikoze, ariko akamwereka ko ari Imana yabikoze yonyene ubwayo, ariko yo ikazomenya igihe izokureka iperera. Bivanye n'iki, hari ivyo bimwe azokora wa muntu yakwemeza ko akora ibitangaza vy'Imana, hari bimwe azokora bikakubomora gusumba uko yari yakubatse ujya munsi. Wewe rero uri kurabona abantu bakora ibitangaza uhita wiyumvamo ko ari Imana, mugabo hariho integuro yiwe, hariho icategura ciwe kivuga ngo arubatse imitima 100 no munsi, ariko munsi yayibomoye azobomora imitima 1000. Urumva ko ya Shetani ntihomba.
kuko na wa wundi yari yubatse ntazozimiza uwo tubatse gusa ahubwo azimiza cane n'uwo yari yubatse kubera ko afise imbaraga z'ikuzimu. Rero we ubona umenga ariko akorera Imana ko kari karayikorera kandi ntaco bimutwaye, ariko arafise ikintu kimwe azokora, abo yazimuruye n'abo yazimije bose akabasubiza iyo bazimirije rero nyene akabazimiza burundu, kugeza aho hariho umuntu yarakijijwe akava muri ivyo vyo gukizwa, umubwiye ibintu vyo gukizwa mwankana ubuzima bwawe bwose, usivye mu kwankana naho aca kubwira ati jewe ijambo ry'Imana uri kurambwira ati ryonzi we nta n'iryuzi, ati ryowe uvuga je narimenye kuva kera, iryowe uvuga jewe narimenye we utaranatangura gukizwa, ati iyo Bibiliya uri kurambwira ndayizi yose iri mu mutwe, bivuga ngo we ntaco wondusha, ntaco wompanura, ntaco wogira gute, nimba ari ukwinywera inzoga nzozinywa shake meneke. Uno munsi hageze ahantu inzoga turazi ko ari icaha, canke abandi bakavuga ngo si icaha, koko benshi baca bavuga ngo ni inyungu z'amasengero. Oya, nta nyungu iri mu kunywa inzoga. Twibuke muri Bibiliya biriyo aho umwana yabonye ubwambure bwa se, amaze kububona ashira induru ku munwa, uwundi nawe arabupfuka. Haca haba umuvumo uvuga ngo wa nzoga we ibi n'ibi. Reka dushire no mw'isi n'ubunyene tubayeho, uragenda ugasanga umwana canke umutama nguyo yaborewe, amaze kuboregwa ugasanga yakuye impuzu, ari ukwihagarika ari ukwituma yagiye mu nzira aho abantu barorera, nta no gutinya ko bamubona, nta no gutinya ko bamutwenga. Ico kintu kigutera ivyo bintu si icaha. Ega abandi bagaca bavuga ngo akagiye mu muntu ngo si icaha, ngo ahubwo ikimuvamwo nico caha. None nimba uzi ko ico kintu gituma kuvamwo ikintu c'icaha, ico kintu ukikonsomera iki, ugifatira iki, nimba uzi neza ko ico kintu ari icaha canke co gukoresha ivyaha. Bivuga ngo kubikora ubizi, hari ijambo ry'Imana rivuga canke ngo mbikora mbizi ncumura n'ibigirankana, abo ni abakatolika. Ncumura mbizi ncumura n'ibigirankana, ivyo naho bitaniye n'iyo mvugo yo gucumura ubizi ucumura n'ibigirankana. Kandi hariho ivy'Imana yakugeze, hariho ivy'Imana yakubujije. Uno munsi yo filime y'akamuna irafise aho iriko irahanurira mu ngo n'imiryango, irafise aho iriko irahanurira mu mashengero, ubona neza ko King Sabas afise aho ariko aradoma, afise aho ariko arakubita, akadoma nyene ku ntego, akadoma aho yashatse kudoma. Wewe nacika intege, ntiyumva yicuza mu vyo ariko aravuga, ariko koko abikora uko bitegerezwa. Uyu mugabo je ku bwanje numva twomukurira inkofero, ku bwanje numva twomuha icubahiro ciwe, tukavuga tuti King Sabas ubahwa. King Sabas filime zawe sinzigera ndeka kuziraba, bivanye nuko ufise impanuro utanga, ufise ingene uvyitwaramwo, bikaryohera abantu benshi. Koko ku muntu akunda ijambo ry'Imana, Josurinye ku muntu akunda ijambo ry'Imana, iyo wowe udakunda ijambo ry'Imana, iyi filime ntiyo kuryohera, iyi filime umenga ariko aragutuka. Nimba ufise ingeso imwe muri izi avuga muri zino filime canke ziboneka muri no filime, kuyiraba birakugora kuko umenga ariko aradomeka canke ariko agukora mu gisebe, umenga ariko arakutuma abandi bantu bose bamenya ibyawe. Ariko ku muntu azirikana Imana icari co, azirikana ko Imana yitwa Imana, azirikana ko Imana ifise ico ishaka ku buzima bwiwe, uwabwirizwa kumenya ko abwirizwa kubaha no gukunda no gutinya Imana, kandi abikuye muri ino filime. Ni filime iriko iraryohera abantu benshi muri kino kiringo, ni filime iriko irahezagira abantu benshi muri kino kiringo. Ubona neza uvuga ati filime ni y'umwotsi, koko ni filime yo gukunda, ni filime yo kubahira King Sabas. Ndiho rero abagiriye neza, reka tubandanye. Ibi birabwira n'abatwara, ibi birabwira n'abantu tubanye, birabwira n'ababarozi baturoga, birabwira n'aba bandi bose batwanka. Ushobora kunyanka kubw'iterambere ryanje, ariko ejo hanje ntahuzi, kandi ejo hawe ntahuzi. Ushobora kunyankira iterambere ryanje ry'ejo, ukazofata naribonye.
nshobora kukwankira iterambere ryawe ryejo nkazopfa ntanaribonye. Ntivyari ngombwa canke ntivyari na vyiza ko ngira inzigo yawe, ntivyari vyiza canke ntivyari na ngombwa kugira inzigo yanje, kuko Imana ifise integuro yateguye ku buzima bwanje, nawe ifise integuro yateguye ku buzima bwawe. Bivuga ngo ndavye ingendo yawe canke ndavye ingene ndi kuragenda n'ingene ushaka kwitwara canke ingene witwara, ngo nshaka kubigwanya, bizonta down, kuko Imana ifise ivyo yateguye ku buzima bwanje, ifise ivyo yateguye ku buzima bwawe, kandi ubwo ntaco mfise kubuhindurako, ubwo ntaco mfise kubuhindurako wewe, usivye kurindira ico Imana izokora ku buzima bw'uwundi, ukabirindira utekanye kandi wubashe. Ino filime rero irikivuga ku mpande zose ku ijambo ry'Imana, aho twabonye ko abapasiteri bubu kandi koko niko bameze, aho twabonye ko pasiteri yazanye umugwayi canke yazanye abamugaye ngo agomba basengere bakire, ariko ntibamuguruka. Wewe rero urashobora kuvyumva nkaho umengana ubusazi, ariko no murajya amashengero yandi biriyo. Ariko urashobora kumbwira ko pasiteri ashobora gukiza ingwara ngo agwaye imyaka 20 ari uko ugiye mu isengero, akananirwa no kugenda mu bitaro vyuzuyemwo abagwayi ngo bose abasengere batahe? Iyo Mana ituma aza gusengera abizanye, kandi nawe yahawe ingabire ivuga ko yoshobora gukiza abantu bose, ntabure kuja mu bitaro ngo akize bajya abantu bose bitahire. Iryo shengero ryawe usenga ko wa muntu uri kuranyumviriza nirihe? Izo nkomezi zivahe? Bivuga ngo nimba ko kavuga ngo ndategetse, ukabuzi ko pastor cyangwa dadi wawe canke ndeshehe wawe avuga ngo ndategetse ngo wangwara wiruke, kandi ugashobona ko yirutse, bivuga ngo ujya muntu no mufirimason. Nimba atari umufirimason, nafate ababwire ati no munsi turagiye ku bitaro runaka, kandi dutahatasha abagwayi bagera ku rugero rungana uku. Tugiye kuri wakare dusanga hagwariye abantu barenga 10,000 canke abantu barenga 5,000 canke abantu barenga 2,000, kubera ko atari capable yo kugenda kuri rwakarede agatahana basi niyo vyokwanka agapfuma tegeka ingwara z'abantu 100, abo bantu 100 bagakira ya mahera, bagakira za ngwara, bagakira bwa bumuga, bagakira ya mihangayiko bari bafise y'ibitaro n'imiryango bakayikiza. Abo bantu 100 canke 200 akabatahisha basi tukamwemerera n'ico kintu. Bivuga ngo abo bantu bavuga ngo bafise ibitangaza canke bafise ugukora ibitangaza, tugende tubacunge, tubarabire ku ruhande, kuko Imana yabo tuzaba dusanga irimwe ibindi bintu atari vy'Imana y'ijuru ishaka kuri bo canke ishaka ku isi no mu bisi, ahubwo tuzosanga bariko bashaka kutuzimiza bo nyene ubwabo. Menya Imana iciri ku buzima bwawe, umenye Imana icishaka ku buzima bwawe, umenye ko Imana ishaka kugenda nk'uko ishaka kugenda, ariko atari wewe wigenera ngo nshaka kugenda uko. Imana itubabarire, Imana iduharire, Imana ibaharire, Imana koko imenye uko ibigenza, kuko twarazimiye, eka inaduharire kandi cane. Ndiho abagirire neza mwe mwabanye natwe, muhezagirwe. Ukuri kw'ivyo tubwirwa canke tubwira, fyonda like, ubanza ufyonde commentaire, wandike commentaire ingene ubona ino filme,
eka igore urabe utubwire muri commentaire filme ninde ubona ari karabakinira neza kandi gusumba uwundi. Araba neza ko urafyonda like canke urafyonda subscribe ngaho aho munsi handitse subscribe canke s'abone, ubundi twikomereze twagura umuryango wa filme Burundi ubipfurije kugubwa neza. Tubandanye dukurikirana filme yacu ya Kamuna, filme ya King Sabas, eka filme ya GN filme. Murakoze kandi cane.